Banwanyi ba Talk Business ni Shadow yagarutse kugira muimura yaga ibintu ngirakamaro hano kuri We Talk Business. Mbega mwari muzi ko hariho amapema arinye hano mu gihugu c'u Burundi dushobora gukoresha akadufasha kugira dushobore kugurira ibintu kuri za Alibaba, za Amazon n'ahandi. Nivyo tugiye kuyaga muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Shobora kuba dukurikirana ari ku mugoroba cyangwa ari ku mutaga, ari kiganiro ndagusavye ugihe benshi bashoboka, kuko iki ni kimwe mu bintu benshi badusavye kugira tubarangire. Get rich or die trying, never stop learning. Si vyiza yuko tuhagarika kwiga, ni vyiza yuko duhoza ko kwiga, tugaharanira kwiga ibintu bishasha igihe cyose. Alright. N'abantu benshi bagiye baratubaza eske ati uri mu gihugu c'u Burundi urashobora kugura ibintu alinye kuri za Alibaba, za Amazon n'ahandi bikagushikira. Hariho n'ayandi masoko ari ngaha muri Afrika, mbega urashobora kuyagura k'ibintu ukariha bikagushikira, bigenda gute? Ikintu gikunda kugora benshi ni paiement alinye. Donc ama metode yo kuriha, ugasanga barashizeho izina ziriya ukajusanga carte ya banki runaka peut-être ikira kugora canke yanakugoye no kuronka, cyangwa ugasanga uri kure ya banki mugabo ubu ndakuzaniye paiement alinye ukreya aho wibereye, aho nyene uri nimba uri he. Ushobora no kuba wibereye mu bihugu byo hanze ukavuga nti sindiko ndoroherwa ngene iyi carte nza kuyironka. Niyo mpamvu nashatse kubaha iki cigwa kugira tubirabire hamwe ngene uzokunda. Nza kubabwira platform zibiri ushobora gukoresha kugira ushobore kwifashisha mu mapema alinye. Hari n'ubundi ashobora kuvuga nti hari service ndiko ndakorera umuntu runaka, nshaka mwaye aza kumpembamwo, izo nsanzwe nkoresha peut-être ntazo mfise peut-être izo nsanzwe nkoresha uriya muntu ntazo akoresha, ntazo yashizemwo, mugabo ukaje usanga iyi ni yashizemwo nka carte, ucumuha iyi carte virtuelle hanyuma akayiguhako amafaranga y'ivyo yayo ma service washoboye gukorana nawe. Hari n'abandi bavuga nti ndiko ndakora application mugabo mu kwishira kuri Play Store ibi nibi amapayema toujours ari karangora. Donc ushobora no kuvuga ni paractivation ya Starlink yanje canke ayo mapema yariyo yose ushobora kubona alinye, ati ibintu biraza kusimbona iyi mo ingene nza kuyigenza, ariko ngiyi inyishu ndakuzaniye kuri uyu munsi. Alright. Ngiye kubanza kubereka application ya mbere bayita Fyatu. Fyatu ni application nasanze hari n'abarundi batari baki bayikoresha. Ndayifise guhera 2024, mugabo maze kuyikoresha rimwe. Ntivyari ivy'amapema alinye, ahubwo nariko ndayihoriya bivaye n'ivyo nariko ndakora, ariko nakubise agajisho ndavuga nti aho bica hose vya bintu vyo babirimo, ahubwo ngira ndagira ubushakashatsi nsanga hari abarundi batari bake bayikoresha. Ifise amakarita atandukanye. Umaze kwinjira ndani barakwereka ati Mastercard Silver, donc iyi carte urashobora kuyigura hanyuma ukayigurira alinye. Aha mu kugira deposit kugira swate ugure iyo carte biroroshe. Urabona yuko dukoresha cryptocurrencies, Tether, USDT cyangwa ugakoresha USDC. Hama maze ukadepozamwo ukaza ngaha ukigurira iyo carte uba ushaka. Hari carte zitandukanye. Hari ushobora no kuvuga ni jewe nshaka kugura carte, nshaka kugira ama abonema ya za Facebook, ya zande, cyangwa nshaka kugura ama Google Ad. Numwanya yuko rero ibi bintu uzitaho kandi ukamenya yuko biri ingirakamaro kuri wewe. Voilà. Kuyicreatinga biroroshye cyane, kuyiverifyinga bisaba ibintu bibiri gusa. Swat ushobora kubukoresha passport, biraza gukunda, ivyo birahagije, cyangwa ugakoresha permis de conduire, nayo nyene birakunda. Mugabo le fait yuko identité yacu itari biometrique quand même urumva yuko bitokunda. Mugabo passeport cyangwa permis de conduire c'est faisable. Voilà.
Carte ushobora kuyi freemansware, donc amafaranga uzuragirihira ku kwezi ni $1 ibintu bisanzwe cyane gose mu gihe ufise ibintu uri kurayikoresha birasanzwe cyane gose. Ikindi naco nuko donc ibintu ushobora kuyikoresha mu kwezi kose ntushobora kurenza ibihumbi 200. No kuvuga urashobora kugura iki kintu kivufise ivalere cyo ukagurira ibintu byose hamwe, mugabo ntushobora kurenza amafaranga arenga ibihumbi 200. Limite de dépenses quotidienne, voilà, plutôt 20 000 par jour. 20 000 par jour, voilà. Hanyuma frais d'approvisionnement nayo ni 2.5% par rapport yayo urishe kia kintu. C'est trop simple. Donc iyi ni imwe mu makarte mukoresha, harimo n'ubundi burusho bwinshi cyane muri yo. Ushobora no kuvuga ni jewe nishakira kwikoreshereza nimero de telefone yo mu kindi gihugu, iyo nimero de telefone urashobora kuyigura a partir yo muri iyi application ya Fyatu. Ukagenda ukayiriha amafaranga runaka, hanyuma ukayikoresha ukuri kwanyu. Ushobora gukoresha yo muri Etats-Unis, ugakoresha yo muri Australia wiberenga mu Burundi kubera wayiguze d'une manière virtuelle, ukayikoresha. Ugashobora no kwikoresha izo muri South Africa, ainsi de suite. Ivyo byose ku bantu baba bikeneye urumva yuko biri très important. Iyi Fyatu umaze kuyicreatinga urashobora no kuyihuza n'ama account yiwawe. Ushobora kuyihuza na PayPal yawe cyangwa ukayihuza na Binance yawe, kuburyo amafaranga uyafiseyo ushobora kuyakurayo ori yo kuyaha uwundi muntu akoresha Fyatu, ahubwo ukayahereza umuntu ukayashira kuri Binance yawe cyangwa ukayakoresha ibindi bitandukanye, cyangwa ukayahereza umuntu akoresha PayPal. Ivyo byose ngaha indani tugenda turabibona ingene bigenda birakogwa. Donc c'est très important. Nabonye ari ikintu ngira kamaro mukwiye kwitaho cyane haraba benshi babidusabye, ariko n'ubutabidusabye urumva yuko aba ari byiza cyane yuko ayikoresha, kuko ushobora kuyikoresha wowe personnellement canke ukayikoresha ku basanzwe baba ariko bafite ivyo bakenera batayifise, ukababera inzira yo gushaka kubyo bariko barashaka. Mu kugira deposit harabo hava bakibaza minimum de dépôt, si je ne me trompe pas, nibaza ko ari okay, baratubwira envoyer uniquement au site sur réseau TR7, envoyer de tout autre actif ou l'utilisation dans notre réseau entraînera une perte de fonds. Okay, donc bari kubatubwira yuko nta kindi uri bwukoreshe uburungike katari TRC20. Hanyuma ngaha baratubwira yuko minimum ushobora kudepozamo ni $50. 50. Donc numva ni makeya kameme ntiyo kuza ivyo wikorera. Ngira ava yuko ndababwira application igira kabiri wo kwifashisha apare ya Fyatu. Zose nza kubabwira izo tubona yuko ngaha mu gihugu ciwacu zikunda. Choisir le mode de retrait, ashobora kurotira avec Binance, murayibona. Donc c'est très important, birafasha cyane. Ngibi cyane babwiye kuyihoriya information. Donc iyo uri kuri creating account uruzuza ama information yawe yose, kuzuza amazina yawe, email, numero de telefone, ainsi de suite. Méthode de paiement urayihuza na PayPal yawe, ukayihuza na Binance yawe. C'est très important. Urashobora no kuyihuza n'ayandi ma moyen atandukanye. Ivyo byose bikagenda birabafasha. Voilà. Platform ya kabiri ushobora gukoresha mu mapema alinye hano mu gihugu ciwacu, meme n'abari ngaha muri East Africa, murashobora gukoresha iyo bita Eversend. Eversend niyo yindi ushobora gukoresha
mu gihe uri hano mu gihugu c'iwacu ugakoresha ku mapema alinye. Donc iri similaire nijya nababwiye, mugabo aho urushobora gusanga ati iyi niyo yonyorohera. Izi moyen de paiement zifasha ibintu vyinshi, s'il vous plaît, zifasha ibintu vyinshi. Nk'abantu bakunze gukora ibi bikorwa ligne kuri za Fiverr, kuri za dropshipping ainsi de suite, hari aho biba ngombwa yuko uba ufise amakarte nk'enaya ari virtuel, akagufasha muri biriya bikorwa uri kwakorera uriya. Iyi Eversend nta tandukaniro rya rinini mbona riri hagati ya fyatu, kuko nayo nyene nta kindi kintu uza gukora mu gucreating account. Biza gusaba swati yuko uza kuba ufise passport cyangwa ukaba ufise permis kugira ukora iki, uyi verifying. Ikindi naco nuko itandukaniro ritoya maze kubona nuko ku bantu basanzwe baba bafise ama nimero yo muri Kenya, ariko mu mobile money yo muri Kenya urashobora kuyihuza n'iyi oriye yo gushirako ama USDT cyangwa ikindi, ahubwo ukaca wishirako amashiringi yo muri Kenya. Iyo uri kuragira pema baca bakwereka equivalence yayo ushaka kuriha, hanyuma bikagenda neza. Ne hariho difference kameme duke maze kubona hagati y'izi moye zibiri y'amapema, mugabo nabonye zose ziri très important, kandi kimwe ushaka imwe muri izi iragikora. Iyi Eversend ikindi kintu naco nabonye hari abantu ikunze kugora mu gucreatinga, ugasanga bariko barashiramo VPN, c'est pas yo gushiramo VPN, wewe urashobora kuyicreera wewe twa personnellement. Iyo ubonye biko birakugora bakakwereka ngo igihugu iki nibiko birakunda, ni vyiza yuko uca witura bino bihugu bibanyi. Urashobora kwitura u Rwanda, ugashobora kwitura Kenya. Ivyo byose biza gutuma vyoro. So kuvuga yuko mu gucomplete uza gushiramo Kenya, no, uza gushiramo Burundi, mugabo biza gusaba yuko ubikorerwa n'umuntu ari muri Kenya, hanyuma akaza kuguhereza ama information yose, canka kanagufasha hanyuma akabiguhereza ukawurironkeye account. Ikindi naco ni bya bintu nyene meme na Eversend urayihuza n'ama platform runaka, ama blockchain nka za Trust Wallet, za Binance, za Bitget, za KuCoin, hanyuma ukabasha kuyikoresha uvuga nti amafaranga ndashobora kuyakura ngaha nkayashira hariya ainsi de suite. Akandi ka difference maze kubona, hari igihe usanga iyi carte muri Eversend imeze nk'izimvye canke ugasanga muri fyatu irazimbutse. N'utu turashobora kuba utu difference dutoya, mugabo ama fonctionnalité ivyo imwe iguhereza nivyo n'iyindi iguhereza. Kameme murumva yuko ni ikintu kingira kamaro. Mwari mushaka kumenya iyi video muyihana bishoboka, kugira ubwo bumenyi ukuye muri yo buronke n'abandi. Hari n'abari hanze usanga bariko barahura n'ico kibazo. Ni vyiza yuko iyi video muyihereza abatari bake, kugira kameme ubumenyi bushobore gukwira kuri beshi. Yari Shadow, mwari muri kumwe. Be rich or die trying, never again. Ndabemereye parti ya kabiri y'iyi video. Kameme ndazi hariho akandi kantu kaziyongerako, ariko nzoyikora nisunze ibi intererano muzompa kuri iyi video ya mbere y'amapayema alinye mwo kwifashisha ku bantu bashaka gukora ibi na biriya. Kandi babwira ati ciao.